Madrid ariko bariko bagira numwe mu mugwi ufise Champions League uno mwaka ukaba no mugwi benshi bahuriza ko ari wo mugwi mwiza kurusha iyindi muri ino season. Duhereye ngaho Paris Saint-Germain yakonfirmye ko ari yambe yashimangiye Alonso yuko ari umugwi mwiza uno mwaka. Tuzorindira muri kazoza ariko uno mwaka twabibonye kabisa ko umugwi mwiza ni Paris Saint-Germain. Uno mwaka umugwi mwiza ni Paris Saint-Germain, cyo kimwe novuga ni nuko novuga iyindi migwi yagenda ikurakuranwa burya Real Madrid abantu nkunda gutangaza n'abafana bayo bavuga ngo ni equipe ngo nziza ibihe byose irafise novuga imyaka yabaye niyo mpamvu ifise 9 kandi umupira w'amaguru umaze imyaka irenga amajana 2. Voilà, urumva ariko si wacuvuga ngo imyaka yose ngo ibihe byose no 2023 niyo mpamvu nka Champions League ubufise 9 kiki mu myaka amajana 2. 2023 yaburi wibihe byose mugani wa Alonso bo watwaye ibikombe amajana 2 bya Champions League. Urumva 2023 tuze equipe ya Manchester City yabaye nziza uwo mwaka. Utsindira ibikombe byinshi cyane gose turazi 2020 2019 equipe ya Liverpool yari hejuru itwara Premier League itwara Ligue des Champions itwara ibikombe novuga yari kwirakinira byose uno mwaka uzi n'imyaka periode n'imyaka 5 Barcelona ari yoboye voilà uno mwaka rero reka dukonfirme yuko equipe ya Paris Saint-Germain ku mateste yose novuga twayiha kome novuga yonyene inabigaragaje uno munsi reka tukonfirme yuko equipe ya Paris Saint-Germain no mwaka ni equipe nziza gusumba indi migwi yose. Hanyuma duhereye rero ku rutonde abamenyereza bari bizeye ku ruhande rwa Real Madrid Courtois mwigori ariko haza Valverde ku ruhande rw'iburyo, Fran Garcia ku ruhande rw'ibubamfu, Rudiger na Raul Asensio bakaba baje mu mutima wa defense. Abakinyi bane hagati ariko ubona ko ari umwe yari yigiwe imbere gato yari Jude Bellingham, Chouameni hamwe na Arda Güler. Imbere yabo hakaba uriya mwana Gonzalo Garcia. Hanyuma imbere hakaba hariho abakinyi babiri Mbappe hamwe na Vinicius Junior. Ku ruhande rwa Paris Saint-Germain yari 4-3-3 idahinduka nziza. Hari hahindutse gusa ko uwitwa Pacho yagize yaronse rouge yasuribiriye n'umwana w'umunyabrazil yitwa Belardo, Hakimi buryo, Nuno Mendes bubamfu, kapiteni Marquinhos na Belardo mu mutima wa defense. Hagati Vitinha akaba ari kumwe na Joao Neves hamwe na Fabian Ruiz, mu gihe ku ruhande rw'ubusatirizi yari Dembele akikujwe na Vicha Varaskeli hamwe na Desire Doué. Nuko rero imigwi imbiri yari ipanze. Paris Saint-Germain yagumye mu byayo, Real Madrid yahinduye ibyayo. Kiki yari ide nziza ko Alonso ahindura ibyo yaramaze iminsi akina cyane muri système de jeu muri bambe mu kwalinya ariko kandi naho bimwe yabikoreshejwe n'abakinyabutse. Turavye kuri Xabi Alonso nta byinshi dovuga kuri reason kuko onoshanje kwa equipe kigali umbwire kuri alignema y'abakenyi biwe alignema y'abakenyi biwe ava match wayiyumviriye gute ukibona nkibona kubganje navuze ko yicanze navuze ko yicanze nigeze kubivuga ku munsi we twavugana ejo mvuga nti mu gihe byo Alonso akagira liste itamenyerewe n'abafana cyane n'abakunzi ba Real Madrid nibishobora kutoje bumucanga yashitse bitwereka tubona equipe atanguje urabe Alonso agishika twabona kina 3-5-2 ariko ku munsi wejo arahinduye ibintu kuri match ikomeye twabonye kirisha bane match zibiri za mbere yakinye 4-3-3. Match ya Salzburg niyo yakinye ubwa mbere agerageza iyi ya Dortmund ari 3-5 ego izo zibiri mugabo ziriya zibiri za mbere nazo yakinye 4-3-3 iyi naraje kandi ivyo byose byari byitse. Iyi naraje agize 4-3-1 2 no kuvuga 4-4-2 urumva ingene bari bahagaze urabona yuko Bellingham yamera nk'uri nyuma munsi gatoyi ariko bona Chouameni
hamwe nande na Ardagire hama imbere yabo hari kagahungu ka Gonzalo Garcia hama hari ku busatirizi ku ruhande rw'ibubamfu hari Mbappe w'iburyo Vinicius Mbappe ari buryo Vinicius ari bubamfu ariko baraza baraperimita gatoyi be bakora kine rero vyumvikana ndiko mvuga kuri ico ariko aragira novuga yuko kuri no mwanya bakunzi bari Madrid ufata uti ibintu Alonso ariko aragira ntibashobora kubitahura ariko je ndamutahura n'ukuri kuko equipe ntiyakifata aracari ko ararondera equipe nziza yubaka ariko uramutahura kiki Alonso mugabo yavuye mu byari bimaze iminsi bimarsha ubwo ntiyari mwakano ko kwicanga nawe yagize uretse ko ari karatruva formi ego hari bitegezwa guprogressa hari bidashoka bifatisha ubwo uwo mwanya muga Alonso hari yaturavye nuko hari arabakinyi yarabuze bategezwa kuza ariko mu vye yarafise nta makosa yabikoze mu byukuri urabona kuri systeme ya 3-5-2 yategeza gukinisha ejo kugira ngo nubunda ko akomeze muri yanzira yiwe nko ari kurabivuga hari quelques éléments clés zabura wanashimaza anzi komeye voilà Utsin ategezwa kuba muri batatu Utsin ategeza kuba ari muri batatu baba bakina ya batatu bakina inyuma Utsin Chouameni na Rudiga sivyo uratakaje Utsin wewe ufise kuri bando touche witwa Raul Asensio Raul Asensio muri iyi systeme hambavu yaho novuga amazimisa akora amakosa menshi kuri systeme we yaramenyereye ya 4-3-3 ariko iyi systeme nayo uyimushizemwo nica ikikwa garantisa yuko aza gukina match nziza nampamvu ubona yuko we kuri we yahise abona yuko basi omwe yohita hindura systeme hambavu yuwo yabuze ega kuyindura yari obligé kubera ko deja no wa gatatu nta wafise daba rero n'ikindi kintu kuko aje muri 3 défenseur nyigiye yabikinye yacaza namwo Chouameni Chouameni gaca abana na Rudiga na Ntuzenya na Utsin gukunda no munsi reka yenda kwereka abandi byari gukunda reka ndakwereka Chouameni reka ndakwereka n'abandi bantu babura muri iyo systeme kugira ngo bashitinge neza na Trent uwitwa Trent Alexander-Arnold no mu bantu muri iriya systeme ni remarque kuko iriya systeme birasaba umukinyi w'umu full back amonta afisa amamonte menshi ariko kandi akaba ari for ku masantre uno munsi kuri zino match zingahe zibiri zitatu ziheze Trent Alexander-Arnold yarafise pass decisive zigera kuri zitatu n'batari zibiri erega byarangiye n'ubundi asubiye muri deuxième mi-temps yose yakinya kiniyo system urumva ya batatu nyuma rero wewe ubuze na Trent yafitinga neza muri yo system kuko ijya umukoresha nk'umupisto ariko kandi ari na form kumonta agatanga n'ama pass decisive agatanga ayo uwo yamubuze atari shwa wewe uciye umubura uza kuzana wese nta kwa garantisa yuko ni wakini rya systeme iza kumarsha nkuko byifuza niyo mpamvu rero bona yuko Xabi Alonso kuri squad novuga yarafise nta yindi show yarafise niyo mpamvu bona rero byabaye intanduruko yo gutakaza match kuko aboza kuzana bose ntibaza kuguha bijya reka ndakubwire Jay kosa numva yakotse namwe muca mugira ko mubisesangura abo yarabo yabuze Utsin hamwe na Trent Alexander ariko Alonso mfasha guharura abakinyi yakinishije batari mu myanya yabo uwa mbere ninde Fede Valverde siko uwo su wa mbere Chouameni reka dufate ko mu numero 6 Kasere ni sawa ariko wibuke ko Jude Bellingham yamanutse yes kuko la présence ya Gonzalo Garcia ihari ya Gonzalo Garcia mwana yari yamanutse abanka numero 8 wa Chouameni ivyo tubibonye ijya mbere muri Real kuva yashika ni jambe yamanuwe kuri yi urumva Gonzalo Garcia yaramaze imisi akina nka numero 9 yari yavuye mu mwanya wiwe uriko uravyumva kiki doka ngomba turabe ico kintu tuce turaba ko atazindi solution yarafise zugukinisha abakinyi biwe kugerageza umwe gushira abakinyi afise mu myanya bahora bakinako gufata Mbappe na Vinicius ukaba pointesha nabo bahinduriye imyanya
ko Vinicius asanzwe akina ibubamfu muga yaje asa no kumengo amukuye ibubamfu muga amwegereje atake donc bari babiri yakirishije abataka babiri uyo nawe yahinduriye umwanya sinzi ko tuvyumvikana gushika nga uretse ko atari ubwa mbere baba bakinye gucyonye ni gake cyane reka dufate ku byo Madrid imenyere gukina no kuri ntuzenya kuri uyo nyene Alonso ni gake cyane ba point ari babiri Alonso muri ubujya buryo ibi bintu Ancelotti yabikinishije umwaka uheze na uyu Mbappe ataraza naho nyene yakoresha nde Rodrigo na Vinicius Mbappe dufate ko wewe ya points kandi yagomye mu mwanya wiwe nukuvuga mu bakinye yarafise mu kibuga bakinye mu myanya yabo ni Rudiger, Raul Asensio, Fran Garcia, Mbappe na Arda Güler sinamuhara kuko yari hagati yari mubo hagati kandi yanabonetse hagati cyane nta nubwo yakoresheje couloir mbo harafise nizo karite ego akinizo mvuga bahinduriye kuko ivyo tumenyere muri no mondial de club mvuze ivyari kuko erega Madrid yabiri match ya mbere itsinzwe ndiko turiko turaba Alonso urumva Alonso turiko tura ivyahindutse paraporo y'ama match batsinze Jenda za kugaruka ku bitagenze neza ariko Alonso ufise Rodrigo nubwo tutazi kibazo bafitaniye hariya ariko numukinye mwiza siko kiki Rodrigo yari kumufasha muri systeme ya batatu Jenny baza yuko uyu mugabo iya kina 4-3 irimwe batatu bo hagati Chouameni Jude Bellingham nande Arda Güler peut-être nka numero 10 hanyuma gacagira Vinicius mu mwanya wiwe Mbappe nk'umuataka na ntuzenya na Rodrigo na Rodrigo eske ibi vyari kuba ari bibi paraporo ivyo yahisemo oya erega ico ndavuga nico ariko ni wagize cha entraînement mu nyereza urabona bwa mbere na mbere Rodrigo ni tumuharura kuko muri izi match zose uramware wakokara kuri izi match zose marura mu mwanya wawe umviriza kuba ari umukinyi mwiza ni kimwe ariko kuba atari muri plaza umumenyereza ni kindi ariko yaracana mushobora kuca umwari nya kuri match nk'iyi ikomeye ya Paris Saint-Germain mu bwa mbere kuri zindi match novuga zose ziherutse utigeze umwiyumvira yo gukinira match imeze guteki Eregano nabari muri mood nabari muri match paraporo y'ivye yagize kuko yabiriyemwe bine yabiriyemwe bine bo je ico yari kugiko ico uriko uravuga yari kugikonta ko kurusha kuyiha avantage yo mukinyi ufise kuri baka duvize uri umumenyereza Yves uri umumenyereza ico uragikontako kuko abari ko arakoresha nibafise mu biharuro vyiwe muri no sezo Rodrigo amaze kumushira ko amaze kumufata ko ari umukinyi atazoba afise muri sezo iza nari muri Brazil aramufise muri squad acha kumwifashisha none nuze ko twabonye aramplasa anakoresha Modric so umukinyi wamaze no kuronka ariko nigiki kugarantisa ko Rodrigo ategezwa kuzogenda Rodrigo adagiye naho Rodrigo aragenda atagiye naho Samayigo muga nta garanti hari cyo kimwe na Modric tuza twaramenye club azoja mu Rodrigo atagiye yamaze gushikayo Rodrigo bira uko biri kose kiki ushobora kuvuga uti amayigo ni menshi kugenda muga sijana kwijana atagiye naho tandoje yiwe cyangwa umubano wiwe muri Real Madrid ntuzoba umeze neza sinzi ko nahura nta garanti unumenyereza umva atagufise mu biharuro nigiki uzobugumiriye ngaho onye jewe rengo bamunyishure kuri iki kintu ivyo yahisemo nivyo byari vyiza paraporo y'ibindi byose yarafise ashobora guhita oya mbo hari ibintu no bwo ko yivuguruje igice ca kabiri je ku bwanje hari ibintu nabonye yagiye arihendako ubwa mbere na mbere ni kuri Raul Asensio
uyo nibaza ko atasolution yafise hano yarafise solution yahe Militao yagiye amaze amezi Militao yinje mu kibuga kina match nziza demi finale ya Alonso basi reka tufate Militao Chouameni amenyereye ujya match mu gihe habaye igihengeri ariko Trent Alexander-Arnold siyo yarari vyatumye Valverde ava mu mwanya wiwe Sebaros ari hajyanye yari kuri bando touche Sebaros je hako ukinisha umukinya amaze kugira amakosa menshi nkajya anye hama yamara kugira ayo makosa ukacumumaza 3 match utamukinisha ukacumugarukana kandi kuri no match kubera yuko arika iririja nibijyanye nategeza gukina ijya match niwe yayitanze muri mark bwa mbere na mbere fumugira ibindi bintu ufundikanya bindi mugabo umuntu wamaze kumwekarta kubera niveau yiwe nke noyi kubera kumugarukana kandi en plus kuri match ifise pressure erega ujya mu petit yishwe na pressure y'ijya match yishwe na pressure y'ijya en plus dosa uri kumwasocier na Rudiger ataraba 100% fiti ataraba fiti 100% je na prefera yuko Rudiger umwasocier na Chouameni par exemple Sebaros ukacumuzana hajya anya gakasa kuko numukase na afisi yo karite z'ubukase sivyo hama bantuze ba Imbere nk'ama bagakina hagati na Dagire ariko kandi pourquoi Valverde aguma hajya Valverde nta yindi shwa none wocuza najya kuri kabirindi ariko kandi ufise ubuzi ko ufise zindere hagati zishobora kugufasha Brahim Diaz ari hajya kubera ki Brahim Diaz utari gufata nko minota ya 60 ukamushirayo kare kugira azana ku kantu kaga fresher mu gihe ubona yuko miliye yawe iri kwiragira hama ikindi naco mbona yihenze ko kindi nukwarinya aba bakinyi babataka batatu equipe ya Paris Saint-Germain ni equipe possède umupira sivyo ni equipe je yabo no gupossède umupira bwa mbe na mbe wowe uri Real Madrid uri sir neza yuko utaza kubasumbya gupossède umupira ikintu wategereza gukora nigiki nico gukinisha abataka bake ukagwiza abakinyi bo hagati benshi sivyo ukacufata ukagira ati je ngoma nkomeze hagati ariko nkinisha abakinyi b'imbere baza kumfasha muri pressing kandi naho abakinyi b'imbere ntucufata ngugire shwa izazo zose ukafata ati je muri abo bakinyi nabahe bakinyi fisi b'imbere bafise izo karite zo gupress imbere urabizi neza na neza ko Mbappe mu bintu kijanye na pressing kuri mupira ya novuga yibanze ico kintu ntukimuharura ariko kandi Mbappe nta match nimwe muri izi match zose arabatitire mu gihe wo mwicarika hanze wo justifie absence iyo absence yo muri 11 de départ ikaba ifise rezo ukacukinisha umupeta amazi misa gufasha cyane gose mu gupress imipira ya mbere Gonzalo nde Garcia ukacumwasocier na Vinicius akaba aribo bakinyi bo kuri attaque babiri bagufasha gupress burya Vinicius yero utabona Mbappe mu kibuga rurapressa sinkubesha yego rubakina uritanga ariko rubonye Mbappe ariko arazempera nabwo ruca ruzempera memema nabo bakinyi ba Jude Bellingham z'umurabi aracika inkokori yabonye abakinyi b'imbere batariko barapressa kuri question y'ukwitanga ariyo nkano Kiki yagiye kurekipera umupira uduganywa neza na Vicha Barashkeri yatera tackle nziza cyane irabaresi presque muri defense irabaresi tubona ko akoze ikintu irabaresi wabonye ko yidoza ahetse gucangira pass ati kubeke mudadufasha muri pressing mu gupressa bwa mbere rero umukocha Xabi Alonso yihendeye kwa abantu yarinya abakinyi bose batatu b'imbere bataza kumufasha ikintu na kimwe mu gupressa kandi ari byo byari bikenewe muri alignema tubonamwe ko hari ivyo yibujije yashobora kugira sinzi kuvyemera uravyemera yes ego muri alignema nta kantu kubwoba ubona yatewe nuko agiye gukina na Paris Saint-Germain ubwo utegeza kubugira kuri Paris Saint-Germain comme la meilleure équipe d'Europe ou bien twe twari meilleure équipe du monde uvuga uti je uko biri kose ndazi ko miliye yande ya Paris Saint-Germain ikomeye reka nanje nikomeze kuko bimba wavuga ku munsi weje ati narabonye yuko Gonzalo Garcia uyu mwana arazi gupressa
reka ndamushire harya ndamuhe novuga nka mission yo kuvuga ati Vitinha ntakine gerageza we urabiye ahubwo yari kumwe na Neves Joao Neves ahubwo Vitinha urabona Neves ni wari avance gatoya ariko Vitinha sentinelle harya uwari kumukora ko pressing ya mbere numwe hagati ya Mbappe na Vinicius mugaba amburetse niyo mpamvu yatemberetse yatungurutse uyo mwana avuga ati ndagushizemo wowe uragenda ga pressing kuko kariye kana Kamartse nuzenya Joao yaragize n'amakosa arahabwa n'amakara ikintu caciye kiba avuga ati uko biri kose sinshobora kwijajara iyi defense mfise ni mpumuriza Valverde wewe ama intervention ugira ni menshi genda ufashe hariya kuko uyu Asensio sinda mwizera 100% ariko nta yindi shwa mfise c'est un défenseur central reka ndamuguze nga kuko Chouameni niwe basagira mfashe gukasa harya hagati mu kibuga arabe yuko yobuza iyi miliye sino kurinde abantu muri defense uzi yuko ari umukinya ashobora gushobora kwampesha yuko imipira ntishe muri defense uwo mushwaje sivyonye rero aravuga ati reka combera mushize hari yani ikintu je mbona cabaye ijyamiriye ego vyabananiye ingene bashe kwimetriza ariko jahano nabonye vyanse kubametriza ni ya pressing ya Real Madrid idashoboka harya imbere uwitwa Akimi yagoye gose ingene Bellingham ashobora kuba muhagarika kuko ariko aca harya wabona yuko Vinicius wapi ntiyakurikira Akimi nawe genda aduma ngiye kabisa nk'umuravyo agiye sinzi ko mwabonye ikigori cya kane Bellingham yavuye hari nyuma mwirukako aratinda arahagarara bihebe kuko wabonye Akimi amuhaye pass navi Dembele ari musubiza yacihagarara rero vyumvikana pressing ya kwa Fran Garcia yego cyo kwa Fran Garcia ariko hari ama intervention Bellingham azaragira raba Nuno Mendes ingene yadugana imipira kisara muri Stade de l'Espace vyumvikana hari ya Vinicius na Mbappe hari ikintu kinini atatu bakora fasha pressing kugira ngo bakre basiose nombre bafashe Chouameni na Bellingham kugira ngo pour empêcher abo bakinyi badugana imipira babiri rero vyumvikana naho vyapfiriye ubona yuko nta collectif bafise yani ilo collectif yabo iba bafise umupira batawufise wapi turahejeje rero ku ruhande rwa Alonso ubwo match yejo Alonso turahejeje Alonso tugiye kuri Alonso match yejo ntiyatugaragarije yuko namakosa atara ya Alonso gusa ku rukino arashobora kumutora makeya mugabo ntiyatugaragarije yuko amakosa y'ubuyobozi bwa Madrid akiri menshi ntiyatugaragarije ko chantier ya Madrid ikibuzemwo element nyinshi zo kwinjira bien sûr muri effectif yabo kuko Alonso kiki iyo ubuze Trent Alexander-Arnold ukabura uyo Hudson ari nabashasha bigaca bipfa kuriya bigapangura imigambi y'umumenyeza kuriya bitwereka yuko ari kibi byinshi bikibuze kuko ntabwo buri umuntu umwe ngo equipe yose ngo ici ubuzima bwabo burangiye ntivyatugaragarije yuko Florentino Perez yavyanka yavyemera kwa gifise impamvu zo gushiramwo zukongeramo element zitari nke niba ziriho nizaye zukongeramo bo ni question yo ku actualiza amaraso mashasha arakenewe muri Real Madrid nivyo barimo kanda kweke nk'akari n'ibintu biboneka wewe ibaze ukungene ubuze Alexander-Arnold ariko kandi mu kumubura ukaba wari ufise uwitwa Carvajal ariko akaba atari apt Carvajal avuye mu mvune ariko Carvajal nibwo atoba ari mu mvune dufate ko ari recruitment basi kuko yakize bo sawa yakize ariko kandi eske ari kuri niveau Carvajal aracari kuri ya niveau yo kuza gukina match novuga ku rwego rwo hejuru nkajya ya Paris Saint-Germain ku rwego gwiza uziko yagize imvi umengo numumenyereza pano urumva ico nico kibazo gihari kugeza ubu kandi turiko tuvuga umukinyo ku ruhande ukuri ku ruhare bari yabakoresha ingufu nyinshi cyane no kwiruka cyane bitandukaniye hehe bitandukanye novuga no kuri fati nka equipe ya Paris Saint-Germain bariko barakina nayo Paris Saint-Germain no munsi nka Achraf Hakimi adahari Lucas Hernandez arashobora kuza agapara ikibanza ciwe neza sivyo canke hari anyo warabonye ko uwitwa Pacho yagize imvune
nta gihengeri ciwe kigeze Berardo araza kandi ababizi bari bazi ko atakiza ku ruhande rwa Paris Saint-Germain. Berardo araza arasira ikibanza ciwe neza. Donc muri Real Madrid rero byukuri haraca wewe mwijambo rimwe uvuga uti trend yaraje mugabo je ndabona ko hari hakwiye ko ubundi mu backup wiwe wundi nimero 2 wundi atari Carvajal wundi bategeza kuza bakanyinanira ikibanza ugwego rwa trend Trent akaza avuga ati jewe nibwo banguze sindi nta garanti donc negeza ku kigwanda kino kibanza ntaco mfise a 100%. Urumva uyundi mwanya kuri axe central uno musi reka duharura ko bafise umukinyi Hudson niwe mukinyi ari ku rwego rwa Madrid kuko tumaze kubona aho yavuye n'ivyamaze kubakinira kuko Rudiger no mwaka wa kangahe muri Real Madrid no mwaka ugira ni wa kane kuko yaje avuye muri Chelsea 2020 sivyo ariko yaje muri Chelsea afise inkino nyinshi mu maguru sivyo imvune raba zitangwa mu madefo rero bavuga Rudiger afise kiki Rudiger ngwaba n'umukinyi akeneye n'umumarkeri kera twamwita nimero 4 urumva n'umumarkeri umumarkeri rero bakeneye umustopere mwiza abakeneye ni akeneye umustopere nimero 5 yego ariko Rudiger bakubwiye ko uyo mu nimero 5 amubera umulideri n'umukinyi akina malgré son âge nta leadership muri ujya mwanya afise subukinyi uvuga ngo ari Britare bwa mbere na kandi rero ibaze rero uri impamvu abamwiza ari kumwe na Hudson koko karatekanye imyaka kari munsi yawe mugabo si leadership y'amajambo mu buryo bwo gukina Rudiger bakubwira ko n'umukinyi abamwiza afise umuyobozi mwiza ariko kuza kuziga umuyobozi nkande nka Rudiger oya nka Raul Sense urumva biba bipfuye niyo mpamvu ubona umwe yakoze ikosa gihunda akora igiye aba batanze bibiri urumva abo ninge gato imeze kuri abo babiri harakuye uwundi dusipoze ko Militao yakize ari recruitment nshasha kuko ariko Militao ramaze kugarantisa yuko atashobora gukina match 20 muri saison kubera imvune ni nyinshi zimaze kuba nyinshi urumva naho harakeneye umukinyi uri gatatu harakeneye umukinyi narabibabwiye murabihare uri gatatu nabonye uko ni mwiza ujya mu peti si titulaire wa Real Madrid ndabara Fran Garcia ni mwiza reka ndakwereke si titulaire wa Real Madrid Ive ujya mu peti ni mwiza sinkubesha ujya mu peti ariko si titulaire sinzi ko tutumva yiwe nibyo ashoboye oya ereka Real Madrid ya Alonso si equipe ikeneye umuntu azokurira muri projet ikeneye umuntu aza akayigikombe parse ariko nuwozana ngo asumbye ujya mu peti nababo muri Paris Saint-Germain no Mendes sinkubesha Carreras bari kwa mustanga Carreras ujya nawe ari ku rwego gujya mu peti sawa muga atari effort bagize mu ya recruitment siko kiki jere ndiko mvuga muri kiye kibanza dufise umwanya muto ivyo Alonso ari karavuga muri kiye kibanza barakeneye umukinyi wo ku rwego basi wo mu wa Fran Garcia basi wo kugira ngo naho nyene ibaze ngo Fran Garcia bamubura boca bashirana Mendi ari he umve Alonso nibwo yokira Mendi umushize hajya kurajya amamatch hari yo gufasha imyanya niyo babuze imyanya muri diligence barakeneye abakinyi batatu jewe reka ndakungane jewe kwa trend reka mfate nta nico niteze bazokongera ko hariya ntuzenya trend na Carvajal kadufate ko bazobana yakize atakindi cago kibaye mugani wawe Carvajal azobaje gusuguma mugani wawe mbajije uti Mendari urumva defense centrale hakene umukinyi kandi classe mondiale hariko aravuga ko nate kwategezwa kwa ashobora kuza muri Real Madrid ko yananeyanye na Liverpool mu masezerano asiganye umwaka umwe kona teyoza vyo bari sawa kuri gatatu barakeneye ubundi mukinyi kandi umukinyi azakicarika Fran Garcia akabari watangura bamaze imyaka bitwarira ibikombe mugabo abuze nimero 6 uyo mukinyi bagende bamuronde sino Madrid biragoye cyane ndabikurahiye Chouameni si nimero 6 Chouameni baronse umukinyi nimero 6 azogena gwanire naba Valverde ko imbere gatoyi ariko nimero stopper mwiza umurekiperateur ari sur muri Real Madrid arakenewe
ibindi je mbona ari kuzogera gusa abo Mbappe ukabatera mwo mutima uko gwa bimwe babuze kuko barateye isoni. Je cyo novuga iyi defense yose je ne peux pas faire confiance ya Rudiger ya Militao ya Raul Asensio mvuga ni iziro zibiri nizo zari mbona yuko zogumaho sino abandi nta numwe nuha icizera nimba bashaka kuvuga ati kuri gatatu hariya ukarerasi ntawe nzi ariko nawe n'ugwego rwa Fargasanye uravyumva hariya ku ruhande rwa Trent Alexander-Arnold ategereje kugira backup mwiza apana Carvajal voilà apana Carvajal ya Carvajal gusa ni vya bindi le respect y'umukapitene amazi imyaka myinshi. Carvajal ameze nk'aba ba uriya yagiye wundi yari Nacho voilà uravyumva yari umukapitene zabo uyunye ni hahandi ntiwaragira kumusezera yari mu mvune uyisezo abose ba Vasquez Carvajal ari muri Madrid ubu ni kimenyetso n'ubundi cyo kutagomba kurekura amafaranga ngo barondera abakinyi kukurazi ivyo Florentino Perez yabwiye Alonso ajya mubwira ati ndakeneye umukinyi wo hagati undakomeye ati sigaho mutama ikintu wemerewe mu gihe Rodrigo yosohoka urafise droit yo kuzana undi mukinyi still urumva agomba gukora mu ya Rodrigo ntagomba gukora muri mahera ariko ivyo mwasavye yuko defense idahari nzanye abakinyi batatu kuko ukarerasi nawe araza kabisa reka urya trend Jesse ndamwara ko bamuzanye umukinyazi y'ubuntu ibi bintu nivyo bimudigaza Madrid uravyumva rero ico mvuga hariya tugiye hagati Toni Kroos yaragiye kumusubiriza wapi gushika n'ubu nta musantinere uvuga wa wundi Chouameni ki nk'umusantinere ashobora kukukinira muri match 10 match zibiri nziza si Casemiro ukinira match 10 match 8 canke 9 zikaba nziza oya mvuga Casemiro yari ahari okay ari nk'umusantinere ukinira match muri match 10 8 canke 9 zikaba nziza canke 10 zose ariko Chouameni muri 10 ukinira zibiri nziza wose umusantinere ushobora gufata uti jewe ndamufashe nka aba bacu wamenye uretse ko atari n'abasantinere kiki aba bakinyi batega uburemere n'abariya bataka ukacugaruka kibazo kuri kijya kibazo cha pressing batanguza kuko uzorabe ejo pari narabivuze cyane petetre aba Madrid barumva ko mengo ndiko nabanegoriya equipe mugi vyaragaragaye Paris yiciye Madrid mukuba ifise facility yo gutanguza imipira bayikura inyuma aja wabona ko Mbappe ivyo bintu ntibimuraba vini ntibimuraba nico yene ko ndavuga ndiko ndaduga urabe Bellingham numukinyi mwiza vre kuri nimero 10 ariko arakina ariko Bellingham si wa mukinyi arawukinira neza arafise inyota yo gutsinda ariko si wa mukinyi orchestra ngo akinisha abandi ko ati ibintu bi top kabisa yatanze pass ari meja Toni Kroos atangari ariko we yamafise ya soif yo gutsinda aragira amakomizono n'abandi ariko ashaha gutsinda kwa tuja rero hari imbere kwa ba Vinicius na Mbappe uno munsi sezo turiko tuvuga abakinyi Madrid igomba kongera irakeneye umusantinere irakeneye yuko uno munsi bafate ko Valverde no numero 8 karema atakumva nta guys aramutsa kabwa yo kabya kanya nande na Chouameni bafise umusantinere uravyumva hariya kuri attaque naho hariya c'est vrai ndabona yuko hariya ku ruhande rw'iburyo barakeneye umukinyi ibi vyardagirere kubazana no kubamenyereza sava prendre du temps bisha guha vyiza muri match zibiri muri 8 muri izindi zisigaye ntago nziza rero abakinyi aracakeneye abakinyi nka batatu muri defense centrale arakeneye umukinyi umwe babiri dufate babiri muri defense centrale nukuvuga yuko Rudiger je ntawo nkeneye harya wirukanishije Rudiger je ntawo nkeneye harya kuko na Militao umuntu amaze presque 2 ari mu mvune azoka ari fit gute bari bakwiye gusohoka barya je navuga ati hazu yundi wa wundi ari kuri class mondial ari kubona na Hussein bubaka defense charge hama hakaza n'undi mu backup umwe muri abo kuko mwababaye ni wo kwizera ndusha kubya Rudiger erere nk'igi yakoze ku umudefense ngo yashobora muri demi finale uwo ucubona yuko byaheze ivyiwe kabisa heze gusohoka ugacugarukana hajya kuri gatatu ukaronde ko gatoki Fran Garcia Sevra aracyari muto kandi atwe ko ibintu bimeze neza rondera umuntu w'umunimero 3 mwiza hariya kwa Trent ni sawa Trent ni mwiza vrema rondera ubushobora mu backup uyashaka kugaruka avuga ati Trent dahari ashaka kuba mwiza ariko muri projet ya equipe biragoye kubakira rimwe biragoye ibyo byose mbwira abakinyi bihuta
kuko turashaka kuvuga ati ibi birabereye mugabo je ndazi ntibazokwirukana Carvajal ntibazokwirukana Militao ntibazokwirukana Rudiga kugira abo bakivyo sipoza ko bazohaguma kubwa era bakiri batatu nderande umudefenseur central afashanye na Hussein numero 3 ukugwa gwiza numero 6 sawa reka tugende rero about our best strikers Mbappe na Vinicius uruhara rwabo mwabonye gute babuzike kugira ngo bashayininge nk'abakenyi beza isi ifise nk'abakenyi beza Real Madrid ifise itegerezwa gukonta kurukiza rwa Real Madrid tegerezwa kubakonta ko babuziki ni giki kitagenze neza kurabo nabo cyambere na mbere babuze defense kwanza ihobaho babuze defense ihobaho babaca mu ryaho donc defense ya Paris irakomeye kwanza ubwa mbere na mbere ariko turiko tuvuga abakinyi beza isi ifise bari capable kuyempoza reka nakwereke umukinyi capable gutsinda ibitsindo muri mondial muri finale mondiale Yves ino defense ya Paris niya emigwi ya Paris ifise ubushobozi bukomeye kurusha ubwa Mbappe na Vinicius niya attack uno mwaka wibuka neza ya parvenye kuyibona mu ibitsindo bibiri canke bitatu ariko turiko tuvuga Mbappe na Vinicius reka renda kwereke Mbappe bwa mbere na mbere avuye mu ngwara ziwe hari sivyo iyi ni match ya kangahe kinye ya gatatu ariko zibiri yazikinyemwe iminota ingahe 220 iyi match aci yatanguzwa mu kibuga niyo rero n'ubundi navuze ubwa mbere na mbere yuko Mbappe atarakwiye gutangura mu kibuga kuri no match urumva kuko umutanguje mu kibuga umushize ko pression itarikenewe ariko jo isi yose na Kiki yarambwira ati sinzi ko nawe warimwo oya ko Mbappe je navuga bati Mbappe yagarutse abayagarutse ça dépend na match ko ari ijunda ry'umumenyereza nawe yisuzuguze ça dépend na match Mbappe n'umukinyi mwiza mu gihe ameze neza utoreka kumutambuza mugabo ariko uraraba match uburemere bwa match je nibaza neza yuko Mbappe iyo yaza asimbura agombora yari gukina match nziza isumba iyo yakinye ku munsi wejo urumva kuko ino match yatanguye mu kibuga ni kuvuga yuko umumenyereza yamushize ko pression y'ukurukiza gose barukonti wiwe raba Mbappe ngene yakina match yakina nk'uriyahura yakina nk'ushaka gutanga ivyiwe byose kugira ngo yemeze ya dribla ya girane urabona aroroke bijya bintu sivyo byari bikenewe ku mukinyi umuataka nka Mbappe urumva rero habuze kwaza bakinye kuriya ari babiri navyo ntivyatumye umusaruro wabo banagongana na cyane urabona ko Mbappe kenshi yaza gusaba Vinicius bahindure agende hari yanye Mbappe nawe agende urumva ariko sinkubeshe ibyo babuze muri no match nivyo nabataka bakomeye isi fise ariko donc muri contre Paris Saint-Germain ni ibintu bishobora gushikirwa ari wese uretse yuko na niveau yabo Mbappe wo justifie ukavuga ati niho nta ritme yashikiye ko urabona par ritme iriko na ritme Mbappe novuga tarabafiti ku buryo yoshikira kuri rya ritme ya Paris hama Vinicius n'umukinyi ni sezo urabona yuko atakonvince vraiment Vinicius n'umukinyi nawe yaravyivugiye ati no mwaka nkeneye gukora cyane kugira ngo match isa na saison na saison yagize match isa na saison Kiki tugenda ku rundi ruhande Paris Saint-Germain yatugaragarije iki inyuma y'ubwiza twatuyimenyereye ko yagaragaje iki na cancane benshi ko bayitega bati mubo wagaragaje ku bwiza bwawe Real Madrid ntiyarimo ico wabonye ni Kiki kuri Paris Saint-Germain yatugaragarije yuko ari la meilleure équipe du monde pour le moment kuko uri kuraraba ushaka uraba ahantu hose nta mukinyi numwe muri Paris Saint-Germain utari mwiza ni uvinyuma uvuga uti naka ari muri equipe nziza iramufasha kuba mwiza bose ni beza uve mu igori uje muri defense centrale n'uyu Berardo yaje avuga ati nje umwanya wa Pacho yabaye mwiza ndakongereye ko uretse ko ari beza ahubwo buri muntu wese afasha mugenzi we kuba mwiza yes urumva nta vyane ushobora kuvuga uti urabona Yone Vensgene yitanga Vitinho yitanga undabire abahungu babiri je ndavuga ntura abahungu
ngiye bazoza barapima iminsi yose bw'inyangufi batido ingene biruka ukabona Akim ukabona Mendes n'abantu inaretable hari ahantu Madrid kuko Madrid ejo yakinye umengo igomba gutinga ku makontra attack igice ca mbere hari ahantu bayironse muri defense ya Paris bari batatu mu misogonda 10 bari bamaze kuba 8 urumva abantu baritanga rero bose ni beza iyi Paris Saint-Germain nkuko Luis Enrique yavyivuga ati vyamfashe umwe ngenda yubake urana yuko Luis Enrique abakinyi yazanye sina benshi yazanye William Pacho azana Joao Neves na Varaskelia ndibaza urumva ariko rasohora n'abandi bakibakomeye Mbappe yarasohotse aba Ugarte barasohotse n'abandi basohoka ariko umugwi yubatse arawubaka vraiment urafitinga hamwe imyaka 2 rero mvuga ati Paris Saint-Germain uno mwaka ndakurahiye equipe yo yihagarika kabisa ni equipe sinzi yo equipe twabonye ari ama equipe back ni Botafogo bikoze na Liverpool Liverpool reka Liverpool ari hagarika Liverpool ntiyabikoze Liverpool yabatsinze cyane yarabatsinze mugabo nawe uri bwa mbere nabikwangiye kubera Botafogo na Liverpool sivyo turimo bo jaho je nashaka guhagarara ngaha Yves ibyo tuvuga byose byiza bya Paris Saint-Germain by'ukuri dushimagiza no mumenyereza wa Paris Saint-Germain yitwa Luis Enrique uno mumenyereza marka yanditse ngo niwa kuri Ballon d'Or uno mumenyereza reka ndakubwira impamvu hambavu novuga yuko kugira squad nziza iyumvire ingene afata decision ukungene nawe yavyiyumvire kanabibona yuko bibereye yo gufata nk'umukinyi nka Dembele kuri match ya Bayern akamwicaza akazana Barcola agatangura yamara kugira changement remplacement Dembele akashika tanga umusaruro Barcola aba yakoze ivyiwe byiza hariya anye match kurikira Dembele akaca mutanguza agakora ivyiwe by'amamaji vyiwe ibi bintu subwa mbere yabikoze muri Ligue des Champions yabikoze uribuka match zibiri za Arsenal Dembele match imwe yaricaye Dembele match none ya mbere yari ya phase de ligue yari ya phase de ligue niyo yicaye niyo tamutwaye Londres niyo tamutwaye zose yarakinye iriya match byagenze gute baranganyije Arsenal yarabatsinze 2 ku busa yaratsinze ariko raba kano kantu subwa mbere hari uburyo novuga ati je no mukinyi nk'ivyo no mukinyi mwiza ariko kuvyo nkeneye kuri no match asima solution donc ni umutacticien niko no bivuga ariko kandi ambavu yubwo tacticien umuntu ni n'umutekinicien mwiza ico maze kubona kuco uri kuravuga yubatse ni Paris Saint-Germain kiki bamaze gusobanukirwa ivyo bakina ku buryo bakina na elegance ebana hageze naho banagusuzuguza ko bariko bakina ivyo bazi wabonye hagerigiye bagahari bahagaze Gonzalo Ramos akaza ari mu remplaçant abashiramo igitsinda abashiramo igitsinda yabo kandi no munsi ko turaraba lo football y'ubu ingene iri kuyivuriwa lo football yo gupressa niyo ama equipe menshi ariko arabura Paris Saint-Germain pressa wabonye ingene ahubwo nababifise nabo berekana difference yabona yandi bayiki Tiboku turavuga ati ntageza hanabwira Dembele ati urapesa gose wa muhungu wigenda je ibaze Alonso ejo narabivuze kiki sinzi kuvyibuka ngaha abatwumvije bavyumvise nimuze kuraba Dembele umunyagora girishe depart y'umupira ukuntu abamerereje kiki bi ari uno munsi mwijoro riheze sinabibonye mu match itanguye nabibonye Paris 3 ku busa ibaze Alonso iyo nyota 3 ku busa ariko ugacuraba ico kintu Madrid ukuni ikibura mu bataka babo raba 3 ku busa byinjiye ku munota gushika ku munota wa kangaye wa 23 bitatu byari bimaze kwinjira minota 10 byari bibiri minota 10 byari bibiri muri Madrid ngira ngo Madrid ku munota wa 23 yari kuri 41 point ku bapari ya ku badbeti ku munota wa 23 yari kuri 41 point ariko beti namwe mube mwubaha abantu Madrid ariko Madrid kuyishira kuri 40 hakiri minota 60 yo gukina 70 reka tubive ko bya Madrid na Paris byari byinshi gusa Madrid gusa ariko nemereza kuri ico nabonye kuri Madrid abantu baravuze ati la saison ya Madrid yarabaye nabi niyiza
atagihindutse bavuga tuzana abandi bakinyi izo bakwakuye ahubwo iyi match yabafashije kwirimbura ngira kwirimbura no kubona yuko hari bigiye ari bigisigaje gukogwa kandi atari biki ava yuko Mercato inarangwa na championnat ngo zitangure ibazi imonje ya de club iyo batayigira ngo babone bati kuko Paris Saint-Germain yaberetse ati muracari babandi hari ibyo mugisigaje gukora ibaze rero iyo baza kwibwira ko Trent na Hudson bakwiye bakagenda gutangura saison ari bari ari si ko azobikora ariko azoba ari kosa jande cyo twabonye yuko Alonso atari ukurenganya voilà aje umva bimwe bavuga ngo ngosa kwa hakora ibyamunaniye bamurazi byabananiye nabo amana ikindi naco babona ko twovuga bo FIFA yahinduye gato inovuga ino ikiringo cino Mercato bivanye nino mondial de club mondial de club babara ko kare byahora bitangura ro premier gushika ro 30 zuku 8 ariko ubunye begeje gato yini gushika idirisha riragiye kubandanya wanashima babishira ko ari ro 16 ute oya donc kuva ino ro premier nyene ariko kugeza ro 16 Novembre niho idirisha rizokugagwa bonge ikiringo bivanye donc bashatse gutanga guhakajyo muri septembre ro 16 septembre gucyonye bashatse guhakajya imigwi kugira ngo niyi migwi novuga yari muri no mondial izoronka akajyo ko kugirane ko kugira ayo marekritima yabo akandi kantu kabaye ni nyuma y'urukino Belard agiye gusoma umusheri wiwe aba umuntu atari bumuhambye kuko yari hejuru hari ya kiki habaye iki abaye Donnarumma bisaba ko muterura Donnarumma n'undi mufana mufata ukuboko aramuduza ari muri tribune ati Donnarumma tanze paze zizi ariko kikawusha na kubera ako karanze urukino kubera iki wihoza pass decisive y'umunyegori kandi tuyibonaga ako none kabonetse kuri ku maekra wibaza reko bagashushanyije ako ni kuma erega y'urukino twari ko turaheze ibi tasubiye kugaragara n'ibyinshi kiki na gusabe uducishe mu update waduteguriye inkuru nyene tutashoboye kugira ngo izo twovuga